ndavuga witwa Rashford passe witwa Jire kunde mugihe witwa Rashford nawe yaje gutsinda igitsindo ku bata 37 igitsindo novuga inyuma ya Sirifas igitsindo novuga ngo aciza nawe nyene yagiye ko nabivuga ko mu bitsindo yatsinze muri igitsindo novuga ngo aciza yagiye kuba yigenza mweza atsinda igitsindo ku bata 33 ariko witwa Anthony Gordon aza kuba atsinda ku bata 90 ku ipasi witwa Jacob Mofi match za kwinarangira ibitsindo novuga ngo bishika kuri 2 kwa kimwe n'urukino novuga ngo gwabaye gicisa novuga ngo zitatu urukino novuga ngo warurindiwe n'abantu batari bake urukino novuga ngo gwarimo abakinyi batandukanye uravye nabari batangwe mu kibuga ku ruhande rwa equipe ya Eddie Hall witwa novuga ngo mwigore yarazanye witwa Nico Pope baza ko bazana witwa Fabian Shiri witwa Danny Boom mu ku ruhande witwa Clip Pierre ku numero 2 witwa Timo Livramento naho kari ku novuga ngo yakarakina ku ruhande rwa nimero 21 nako nimero 3 iri yambaye nimero 21 mugihe witwa Bruno Grimares nawe kapitene yari kutsinda ku nota nako ikagati mugihe witwa Sandro Tonali witwa Jorge Tone bari hari ku ruhande Anthony Eranga umukinyi wa kipe ya Manchester United wa kera ku ruhande mugihe witwa Anthony Gordon kakiye ku nimero 9 Harvey Barnes umukinyi wa kera wa Leicester City akaba nawe yari karakina novuga ngo ku rundi ruhande yari 4-3-3 kurundi ruhande kipe ya Barcelone ya Hansi Flick ya 2-3-1 mwigori witwa Joel Garcia Paul Kubarsi Ronda Rojo bari kwakina muri defense hama witwa Jire Kunde akaba karakina kuri nimero 2 Gerard Martin nkuko bisanzwe witwa Firmino Lopez hagati mu kibuga Pedri Gonzalez witwa Frank de Jong nibo bari korakina hama witwa Rashford kuri nimero 11 Rafinha kuri nimero uvuga ngo 7 witwa Robert Lewandowski niwe yariko arashobora gusatira nka nimero 9 n'urukino ruvuga ngo bwana Houston bakora abana uvuga ngo ku munsi wejo equipe yitwa FC Barcelona iza kuba yigenza neza itsinda uvuga ngo tutabigarutse ku munsi wejo itsinda ibitsindo uvuga ngo bishika kuri 2 kwa kimi kandi babasanzwe uvuga ngo kibuga uvuga ngo cabo hari igihe uvuga ngo cha St James Park nuko nivaza ko gwarukino uvuga ngo gwarukino rudasanzwe rwa FC Barcelona kirakina n'uno mugwi wa Newcastle babasanga imuhirara mu Bwongereza kuri St James Park novuga ati ni imwe mu rukino abantu benshi bararindiranye igishika ni umwe mu rukino abantu benshi barabanyotewe cyane kanatsinda aho ubona mu migwi yo muri Premier League yari imaze kuba yibasira imigwi yo muri La Liga aho ubona navuga imigwi igera kuri 3 haba mu Arsenal watsinze Atletico Club Bilbao wundi umugwi wundi watsinze umugwi muri La Liga wabaye umugwi watsinze n'umugwi wa Villarreal Liverpool itsinda Atletico Madrid Liverpool itsinda Atletico de Madrid itsinda Villarreal Tottenham itsinda Villarreal novuga ati ni bimwe byagiye kugaragaza indwi ya mbere imigwi mu Bwongereza yibasira cyane imigwi yo muri La Liga ariko kandi ni benshi bari biteze kandi kuraba eske na FC Barcelona iraza gutakaza runo rukino aho twabonye imigwi mu Bwongereza kiribasira imigwi muri La Liga ariko FC Barcelona yaje irahindura ibiharuro nyuma yo kuza bagatsinda umugwi wa Newcastle ariko kandi gwa rukino rudasanzwe cyane ku bahungu ba Dieter Hansi Flick kubera ko berekanye n'urukino rudasanzwe burya nabonye namwe mu bakinyi ba buno mugwi wa Newcastle bikugura ino je ya Dieter Hansi Flick hano basore biyo babivuze kabisa za ko tubigaruka ko nyine muri rusange bavuze ati twarahuye n'imigwi myinshi komakomeye ikinaje yo kugumana umupira cyane ako FC Barcelona yo irenze novuga ati ni kimwe rero novuga ati cabaye kidasanzwe cyane ku bande rwa FC Barcelona na narijya banara bibitse ko amanota agera kuri 3 umusore Marcus Rashford nyuma yo kumara ibihe ubona nkaho mengo naratora neza na neza ritime y'uno mugwi wa FC Barcelona ariko ku munsi wejo novuga ati niwe yaraye araje mu kibanza novuga ati cizo no mugwi wa FC Barcelona mu kuwutsindira ibitsindo bigera kuri 2 novuga ati ni intango nziza ya Marcus Rashford aje atsinda ibitsindo 2 kandi muri UEFA Champions League kanatsinda tunamwiteze ko byinshi cyane kuko twabonye Marcus Rashford mwiza muri Manchester United twabonye Marcus Rashford mwiza muri Aston Villa novuga ati rero nico gihe cyo kubona kandi Marcus Rashford mwiza mu mugwi wa FC Barcelona nafashanye n'abandi basore ba Lamine Yamal ndetse na ba Rafael Biroli Diaz novuga ati ni ikintu ciza cyane muri rusangi nyuma yuko tuza kwinjira idonido ku rukino ukuntu vyagiye biragenda mu biharuro bitandukanye. Bwana Patrick novuga ngo urukino ku munsi rw'urukino vuba rudasanzwe natangwe banashaka tubona ko equipe yitwa Newcastle kicambere giye irataka equipe yitwa FC Barcelona bazakora narangiza banashaka ice cyambere arusa ku bundi baza kuvuga ati mbega mu gice cya kabiri ko bigenda gute ariko equipe ya Barcelona nayo izaguruka ice cya kabiri izana uvuga ngo ifite ingufu zitandukanye uvuga akota 58 basinze igitsindi witwa Rashford nk'umuntu nayivuze ipasi witwa Jire Kunde nabantu benshi ko ariyumvira bavuga ati mbega kuri uno munsi baza ko bigenda gute ni equipe yitwa FC Barcelona na Newcastle ku mugora weje uvuga ngo warukino uvuga ngo rutarusanzwe na gato ibwana Patrick kwa rukino rumeze neza cyane gose ku mpande zose ari ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse no ku ruhande rwa equipe ya Newcastle nayo narakunze cyane gose ivyo umugabo yitwa
Eddie Howe yazanye mu kibuga imbere ya Barcelona kubera ko bimwe byasa naho umenga ni bimwe nyine twari ko turavuga canke se bimwe twavugira mu kiganiro ejo ku munsi w'ejo naravuze ibintu bigera kuri 6 bikomeye Barcelona bashaka kwifashisha batsinda ikipe ya Newcastle United, ariko kandi nibuka ko navuze n'ikintu gikomeye Newcastle United bashobora kuza gukoresha nk'igwanisho kuri club FC Barcelona. Ubwo rero ugerageje kuraba mu rukino rwa Newcastle United ko barutanguye warabona neza ngo hari ukuntu Newcastle baje bize Gia Barcelona kandi kanatsinda bariko bararondera uburyo bwose bushoboka bashobora gukoresha kugira ngo bagwanye iyo je. Ku ruhande rwa Newcastle United match gitangura nabonye Newcastle ya Eddie Howe yateguye neza, avuga ngo ikintu cyonyine nshobora gukoresha kugira ngo nsinde Barcelona nuko ndabakura mu mukino basanzwe bakina, nuko neutraliza abakinyi novuga ngo bakomakomeye bino ekipe na cyane cyane ku mupira wa Barcelona ukinirwa ahantu hamwe hitwa hagati mu kibuga. Newcastle United batanguye match yo ku munsi w'ejo ubona ko ibintu byose bariko bakina umupira novuga ngo wo kubuza Barca gukina, no kuvuga dukine bya bipira byo hejuru tubatele pressure tubakure muri je yabo dutume baza gukina umukino wacu, kandi kanatsina novuga ko mu minota ya mbere y'urukino ekipe ya Newcastle United yari kwira reisisa no gukora barabikoze igice cya mbere reisisa gukora bino kubera nimba umunyezamu wa Newcastle agifata ibara yategerezwa guca araba imbere bagenzi be mu busatirizi, kubera ko Newcastle n'abakinyi barebare bafise inguvu. Barcelona n'abakinyi buto bwasabwa gukina je nuba yo gushira hasi umupira kina pass kwitonda bukebuke, hanyuma kandi bakamenya gukontorora umuvuduko wa match. Newcastle rero bari baje basa nabaje gukura Barcelona muri uwo mukino kandi bari babireisije mu minota mike y'urukino. Ikintu cyo nyene cyaciye gifa nuko batashoboye kuronka ibitsindo muri iyo minota bariko bara neutralizamwo Barcelona, ahubwo vyaje gutuma mu nyuma Barcelona isanga yamaze gutora neza ritme yayo irabona neza Newcastle radiko badukina bine reka tubikure ahubwo tugaruke muri je yacu, biza gutuma rero Newcastle United isa niburijwemwo itaramara gutora ngo itaramara kuronka igitsindo mu byo bariko barakina. Nuko urukino rwarabandanije FC Barcelona bamara kugaruka muri je Newcastle United nabo bari batanguye umukino novuga ngo unyaruka kandi ukomeye, baraza kubona yuko byanse bamira nk'abasubiye inyuma gatonya. Bamaze gusubira inyuma baragerageje uburyo bwose bushoboka bakiniye hagati mu kibuga kugira ngo umukinyi yitwa Pedri Gonzalez, umukinyi yitwa Fermin Lopez babuze gukina, kandi kanatsina navuga ko mu minota ya mbere y'urukino bari babirisije nko kugeza ku minota ya 30-40 warabona yuko Pedri Gonzalez vraiment n'umugabo yitwa Fermin Lopez ntibari muri je, umuntu ariko arakina wenyine n'umukinyi yitwa Frankie de Jong mu bakinyi hagati mu kibuga. Ikintu cyaje kwica navuga ngo Jesu no mugwi wa Newcastle United eje twari nabigarutse ko ndavuga ngo Marcus Rashford mu gihe yoza ari mwiza bishobora kuba bibi kuri ekipe ya Newcastle United, ariko Marcus Rashford nataza atanga ibintu bimeze neza ni ikintu kiza ko bari kibi cyane gose kuri club ya Barcelona. Uwo Marcus Rashford mu gice cya mbere yaje ari wa mukinyi n'ivyanyaruka mugabo ibintu yakina kabisa nibaza yuko abakinyi abakunze bose ba Barcelona bamuvuna, ndetse n'abari mu kibuga abari mu rukino bararaba Marcus Rashford ibyo ariko barakina bakavuga ngo Marcus Rashford n'umukinyi ariko adukinira nabi cyane. Nibaza yuko ugerageje kuraba bariko baravuga amakomantere agiye atandukanye ku mapost agiye atandukanye, ariko aravuga muri no rukino mu bakinyi bariko bitwara nabi mu kurande rwa FC Barcelona izina Marcus Rashford ryaza imbere y'ayandi. Ubwo rero byaje gutuma nubwo Barcelona baje kumera nk'abiruturuvye gato mu minota navuga ngo ya mirongo batanguye mu bisanzwe mu minota ya 17 gutyo 18 niho batanguye gusubiza ibalo hasi batangura gukina umupira wabo kwitora ariko mugabo ukabona neza ngo nibirakunda neza ko Barcelona baza ku mukino wabo neza kubera ko mukinyi yitwa Pedri Gonzalez ntaraza, mukinyi yitwa Fermin Lopez ntaraza kubera ko hagati mu kibuga harimo iki gisore cyane Newcastle cyitwa Bruno Guimaraes cyari cyegera imbere kubafata igice cyambe bari bafashe gafata mediane equipe ya kubafata bikomutera ahubwo basi bari babuje gukina ijya mipira baza baratera hejuru baradi ko Barcelona hasi ari ushitse umupira wo hasi
bice bigorana cyane yego barababujije gukina umupira wo hejuru nako hasi ariko kandi ikintu cyakurikiye kandi novuga ko habayemwo gufata cyangwa se kubona neza Pedri Gonzalez bakamubuza imipira uko Pedri agoye amaze gufata umupira umaze kumugera ega kanatsinda ntago ciyemo bwana Patrick ku munsi w'ejo ava yuko bakina urukino warumva ko abasore ba Newcastle bavuga ati yego turazi yuko Lamine Yamal atawuhari ariko no munsi urufunguzo rwa FC Barcelona rusa nkaho rugaragara yuko rusigaye kuri Pedri Gonzalez rero tuza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo Pedri Gonzalez tumufate cyane ibi rero n'umukino novuga ngo utari umeze neza ku ruhande rwa Marcus Rashford vyaciye bituma Barcelona babura ukuntu novuga ngo batera mu izamu rya club ya Newcastle United igice cya mbere cy'urukino amashuti yashoboye kuja mu izamu rya Newcastle United ndavuga amashuti on target ni umupira watewe na Robert Lewandowski ku munota wa 18 umupira novuga ngo hajya ruwundi igice cya mbere hari nta wundi mupira numwe wibigeze batera mu izamu rya club ya Newcastle United wabaye umupira wa Robert Lewandowski watewe mu izamu rya Newcastle United ku munota wa 18 w'urukino byumvikana ngo Marcus Rashford ukaziyo zose wari kuraronka nta kintu wari kurazivyaza no kuvuga Rashford yashobora kwiruka ego vraiment yari motere mu kibuga mugaba gifata ibalo gukora amagikora ku mupira karite zose zaba zipfuye rega nabonye ukuntu hari ukuntu Marcus Rashford adugana umupira ukabona birapfuye ku kanyuma hari ukuntu adashitse ego nivyo byaguma biba ku munsi w'ejo warabona neza ngo kikura ku ibaro akirukana ibaro akiri muri action ni sawa mugabo hakigeze vya ya kalite rero kukuguru bimeze gute bibora kabisa ku ruhande rwa Marcus Rashford finition yaramugora gose hari ukuntu kimugora ego yaramugora cyane nico gituma rero ku ruhande rwa Newcastle United bobo abona kumenga bice bisa naho menga biraborohera kubera ko par exemple ugiye nko kuraba bobo ku ruhande rwe turavye amashuti bariko baratera mu izamu rya Barcelona nubwo nabo nyene novuga ko batateye amashuti menshi ariko barateye nk'umupira ku munota wa 24 w'urukino barateye novuga ngo nk'umupira ku munota wa 9 w'urukino umupira bateye muri kwe mugabo yitwa Joan Garcia arawukuramwe ibintu byari bikomeye Joan Garcia na match yateye ubwoba wari utewe n'umusore yitwa Harvey Barnes yari kwakina ku ruhande ino ibubafu nibaza yuko benshi baca bavyibuka nk'umupira kanatsinda wanatewe n'umusore nyine Harvest ku munota 24 nyine n'ubundi mugiti ariko Joan Garcia n'ubundi arawukuramo nindi mipira igitandukanye bagiye baratera uretse ko novuga ngo nizi shuti zigira kuri zibiri bo bari bateye ku ruhande rwa Newcastle United n'urukino rwari kurukinirwa hagati cyane n'urukino ubona ko Newcastle ariko baragerageza ariko ukabona neza ngo Barcelona nubwo hagati mu kibuga batari ko barakina ariko defense irakomeye Ronaldo Araujo ari mwiza cyane Pau Kubarsi ariko arafasha bikomeye cyane umukinyi navuze nakunze cyane bikomeye abakinyi bo ku mpande ba Barcelona ni bamwe mu bantu bari bashingiye cyane kuri no mukino kubera ko nibo bantu batari bafise igitutu uravye ku ruhande rwa Iranga niwe mukinyi novuga ngo kwa Newcastle United atarafise ingufu nyinshi yari kuri post imwe n'uwitwa Gerard Martin ya Mometric uya Gerard nubwo vyanse ko novuga ngo duwere yumwe kundi haje bisabwa yuko uja kumwataka ngo agucenge byari bigoye buriya rega yamaze gice buriya Anthony uravye match yekerekana ku munsi w'ejo witwa Anthony Iranga witwa Jean Martin wa tumaze ko turavuga yuko wa mukino uvuga ngo vyagorana abantu batanguriza muri Barcelona bavuga ngo si umuntu kwizera buriya witwa Anthony Iranga yari yamufashe igice cya mbere cyarangiye atani shoti nimwe igeze atera mu igoro ahubwo kanatsinda na Iranga ntibari ko baranamukinisha ujya mu gice cya mbere ahubwo gusa ikintu kimwe nakunze si no gufata Iranga ahubwo ikintu cyakunze kwa kuno mukinyi witwa Jean Martin nuko yametrije ndaduga ryari ndasubira inyuma ryari kandi ukabona neza ngo iyo aduhuze nta bintu akora bibi aratanga ibintu bimeze neza nabonye n'urukino yari kwarakina wamenga ni Alejandro Balde ndiko ndaba mu maso yanje ariko ahubwo warabona neza ngo mu mutwe ubwenge ariko aradugana ariko akoresha n'ubwenge buruta n'ubwo Balde ahora akoresha mu nkino nuko Balde nawe akoresha umukino nyaruka kandi urimo n'amakorosi erega Gerard Martin yamaze gutangura kwitora muri ino systeme doje y'abakinyi ba FC Barcelona cyane kabisa ndetse urugero gwarakuze rugeze hejuru yaradugije urugero gose no musore yaradugije urugero gose ahubwo je kintu sigaye ngira ubwoba eske ndibaza hamwe Alejandro Balde iyo mara kugaruka ndavuga ati aya izi nkino zikoma ku FC Barcelona yamaze kuzikinira kumwe na Gerard Martin akitwara neza simbona nkaho umengo biragoye cyane ko Alejandro Balde azogaruka afatisha kandi muri FC Barcelona ahubwo Balde bujya afise karite ziteye ubwoba n'umukinyi novuga ngo atandukanye cyane arakatandukanye burya Balde mu bakinyi Balde umukinyi umugeranye nawe n'umugabo yitwa Alfonso Davies mugabo ikibazo cha Balde novuga ngo Marte agisa n'umurushije ni kintu kijanye no gutanga amapasi
ariko Barde aranyaruka kunyaruka nta ugereranyo nawe arafasha gucenka cyane bikomeye arafasha n'abakinyi bo hagati yego kabisa kandi araniyemera ku mupira mugabo bizomusaba gukora kubera ko Martin ndiko ndabona nohabwa izindi nkino nka zitandatu uko biri kose turamaze kubona ko kuri equipe FC Barcelona tuba tugira abakinyeshe kuri babiri ushaka gukina kuri yo poste mwe ndavuga witwa Jean Martin n'uwitwa Alexis Barde uvuga Alexis Barde nataba hari kuno munsi FC Barcelona ntivuga ko yagize igihombo ariko kandi basora ikindi kintu maze kuba mbona muri no mugwa FC Barcelona burya buri mukinyi wese ari muri FC Barcelona afise igihe ciwe cyo gufasha n'igihe nivyo Barde na Martin nubwo baba bahari bose ukasanga Barde arakomeye na Martin araho ameze neza Barde atari mu mvune no musi Martin arakina kubera ko Barde ari mu mvune ariko hari igihe mbona nkaho umengo hari urukino kanaka ubona yuko bivanye na style y'abakinyi tugiye guhura nabo mbona ko hakenewe Jean Martin gusumba uko nokoresha Barde biravana na match uri kurakina yariyo urukino gweja karorero urabona ko hageze aho bakoresha Ronald Araujo imbere ya Newcastle mu kiringo ubona yuko Christensen aracari ameze neza n'urukino rurutse gwakinye Pau ku Barca ndetse na Eric Garcia baracariho bameze neza kukabona ko neza na neza de Hansi Flick hari ukuntu agerageje gukoresha Ronald Araujo kubera yuko n'urukino rukeneye mu defenseur afise inguvu anyaruka ashobora no gupambana n'ibintu bigabo bya Newcastle birebire erega burya Barde na none mukinyi yitwa Gerard Martin batandukaniye hano hamwe canke bashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye hano hamwe umugabo yitwa Gerard Martin ni umukinnyi atagomba gukina ibintu biteye ngo byinshi cyane gose ni wa mukinnyi ubona ko ibyo akina byiwe arabizi neza ngo sinifisemo ubushobozi buteye ubwoba cyane rero jewe ikintu nzi gukora no gutanga amapasi cyane ndatanga atanga amapasi kurusha Barde andiko mvuga mu itandukano ndabagiranya aba babiri rero jewe Martin ikintu nza gukora nkifata umupira nivyo ndaza kurondera espace yaho nza guca kubera ko umunsi Gerard Martin atangwe kunyereka nk'umukinyi yemera nivyo twari tumubuze ko kubera ko mu minsi heze yafata ibaro kabona agifata ibaro aratanze mugabo Gerard Martin ariko arakina abona neza ngo nkibona espace yo gucamwo ndayicamwo nje kwegera imbere gatonya hanyuma ntanga imipira ku bagenzi banje novuga ko iyi nimwe muri karite zikomeye ziriko zirekanwa na Gerard Martin rero zishobora gukoreshwa cyane gose na Barcelona mu gihe babizi neza ngo fise umusatiriza ari imbere y'abandi aza gukora vyose kugira ngo ageze umupira imbere mu gusatiriza uwo ndavuga nk'umukinyi nka Marcus Rashford anyaruka abizi neza ngo nkifata ibano ndashobora kwiruka cyane gose kashikana umupira imbere hanyuma kandi agakenerwa Barde nawe kuryari mu gihe umusatirizi akeneye umudefenseur ashobora kuza kugira kumufasha par exemple hari nk'umukinyi yitwa Rafina ni wa mukinyi nivyo akiri umupira kandi ananyaruka mugabo kenshi ari wa mukinyi akunze kumera nk'uwinyegeza kugira ngo ashobore gutsinda ibitsindo ni kuvuga ntabakeneye ko imipira myinshi iguma imucako oya abakeneye ko haba umuntu asa n'uri kwarakora hanyuma Rafina ace yipointa ahantu hamwe arondera ukuntu yinyuranganya mu badefenseur asaba umupira uwo muntu aze ko mu mupira bamurondeze atsinda ibitsindo nivyo bintu bikunze gufasha umukinyi yitwa Rafina muri club FC Barcelona ni naco kenshi iyo Rafina ariko aratsinda niga kuzobona ngo atsinze ibitsindo amanje gukora umupira ku ngo matusha 5 andi oya akeneye ko yipointa ahantu hanyuma umurondeze umupira acatsinda igitsindo na shoot imwe cyangwa se akore ko acatsinda niko ameze Rafina ubwo rero tuzokenera cyane umukinyi yitwa Jean Barde kubera ko Barde ni wa mukinyi ashobora kuzogufasha cyane mu kudugana imipira ku ma counter attack mu gucenga abakinyi 3 4 5 akabasamaza uko niko Barde akora hanyuma kandi ariko ndavuga nti nakunze urugero rudasanzwe k'umukinyi yitwa Giro Olivier Kunde ubu Nisi Kunde ubu nigiko yatanze pass zive kwitwa Rashford ku mutwe ndavuga ati no mukinyi nimero 2 nta nundi mukinyi ndabona ubu ariko rero basore nimba twoza mu migwi tukaraba ba nimero 2 bahari kugeza kuri no munsi batatu ba mbere Jire Kunde ntiwo muburamo ariko Jire Kunde oya gusa reka tubirindire twongera muri batatu ba mbere ubundi Jire Kunde yari umukinyi wo muri defense mugabo bakimushiye no kuri nimero 2 avuga ngo mbe yaza kwakina naho nyine bamushize avuga ngo kuri nimero 2 mvuye kwemera nyine ko yaramumereza mugabo twemeye neza witwa Jire Kunde kuno munsi match atera uravye match ku munsi je karatera yari kuri post imwe n'uwitwa yari kumwe n'uwitwa ku ikoti imwe n'uwitwa ndavuga Rashford nako Rafinha biragaragara ko vy'ukuri witwa Jire Kunde ari mu rugero ari ku rugero